iyi nomero tuguhaye rero niza kugufasha kugira ngo dushobore gukora iyo myizajuru turiko turagira. Turaba witurungikire kugira ngo duheraheze ibikorwa, ibisigaye navyo turaza kubivugana mu nyuma. Yirabe muri inbox yawe amushye turungikira. Cari igihe c'isaha 4 z'igitondo ndiko ndaja ku kazi kanje ka misi yose. Apere niho yanshikira maze uwo muntu atangura kumbwira ibyo mwumvise muri iyo video. Muri make ntiryari rya mbere babimbwiye, kandi misi yose bamabaza bambaza ico kibazo. Duhe code ya transaction canke uduhe numero ya OTP tugomba turungike iwawe. Aba bantu biyishuruye rero bagize imisi babikora kuri internet, na cyane cyane biyitirira izina rya Limitel. Biyitirira izina rya Limitel, ariko tukaba dusanzwe tuzi yuko Limitel atana rimwe yigira ikoresheje WhatsApp. Kuba je bimaze kunshikira karenga gatanu nuko bimaze gushikira abandi bantu benshi irirenga rimwe, kandi urumva uko bishikira abantu benshi, abantu nabo batabifiseko amakuru, usanga benshi bariko baribwa batazi n'ingene bashobora kwikura muri ivyo bintu, bigacafuza izina rya Limitel, abenshi bakanayishavurira, ariko Limitel atakintu na kimwe kibi iriko irakora. None rero ni gute umuntu agusaba code ya transaction canke OTP agaheza akaronka uburenganzira bwo kuronka amafaranga yawe ari muri Limi Cash atabundi buhinga burinze kuhaba? Kuko ukuntu babikora bigaragara ko ari ibintu vyoroshe cane, kandi amafaranga bagaheza bakayiba ku buryo bw'uko na Limitel ubwayo idashobora kugufasha canke Eco Cash ushobore kugufasha kugaruza amafaranga yawe. Impamvu yatumye niyumvira kuri kino kiganiro nuko nzi neza ko hari abantu benshi bamaze kwibwa muri ubu buryo. Abenshi mu bantu bibwa ikintu nyamukuru babuze no kumenya amakuru akwiye kuri bino bintu. Baba bizeye cane Limitel ku buryo bw'uko bumvise ari umukozi wa Limitel abarondeye bahita bamwitaba bagahita bakoresha ababwiye cyose. Ikintu nyamukuru nibaza nuko kumenya ko bino bintu bibaho ari imwe mu mpamvu zishobora gutuma udasubira kwibwa vyoroshe. Ndabaye ikaze rero muri kino kiganiro, je ndabaganirira ni Jean Darcy Horanimana kazi. Imbere yuko rero tugira ico tubivuze ko reka tubanze tutahuzanye neza icari cyo code ya transaction. Code ya transaction ni umwidondoro wigenga uhabwa buri gikorwa cose cakozwe n'umukiriya canke na banki. Muri buri gikorwa cose canke operation ikozwe hagati y'umuhora n'umukiriya, ushobora kuba umuhora wa banki ngendanwa canke ukaba umuhora wa banki iyo ariyo yose isanzwe ikorera ahantu runaka hasanzwe hazwi. Buri gikorwa cose gikozwe cama gifise code d'identification canke code de transaction, ikaba ifise ubumaro bushika kuri butanu. Akamaro kayo ka mbere ni guha umwidondoro wa transaction muri system. Buri gikorwa cose gikozwe gifita code yacu ikiranga, gituma Limitel canke banki ngendanwa ibona neza ivyabaye muri base de données basanzwe bafise mu maserveur yabo. Ica kabiri, usuzuma canke kwemeza igikorwa cakozwe, cyo twokwita verification ou la preuve des opérations. Ibi bifasha rero mu gihe ufitanye ikibazo na Limitel, ni nko mu gihe ufise ikintu waguze ukihenda ku mafaranga ugomba kurungika. Ushobora gutelefona ukarondera igisata kijejwe kwakira abanywanyi, bagashobora kugufasha gusuzuma ikibiriraho ivyo uba wakoze canke uruhererekano rw'amafaranga uba wagize. Ubwa gatatu ni mu gihe ushobora gukurikirana amafaranga yawe. Iyi code de transaction ikora nka reference officielle canke ikirango ntasubirizwa mu gihe ufise ikintu uri kurasaba, ari nk'amafaranga uri kurasaba gusubizwa canke ari nk'ikintu waguze ukaba utakironse, ushobora kwerekana iyi code de transaction maze bakakurabira aho ayo mafaranga yagiye. Ya kane, iyi code ifasha nko mu kugira ngo isubirize canke igarukane umutekano mu bakiriya, ari nko mu gihe habaye ingorane canke hakagaruka gushwana hagati y'abakiriya, umwe avuga yuko amafaranga yayabonye undi akavuga ko atayabonye. Iyi code ishobora gufasha ikerekana neza uko amafaranga yagiye, igihe yagiriye, eka ibintu byose bihuye n'ayo mafaranga ikavyerekana. Igituma iyi code ifise ubwo bushobozi nuko bidashoboka ko ibikorwa bibiri bigira code de transaction imwe. Muri make rero iyi code de transaction ikintu nyamukuru ifasha, ikintu c'umwihariko dukura muri iyi code nuko yisa ikaba yigenga muri buri gikorwa umuntu akoze hagati ya Limitel n'umukiriya. Ikindi naco dusanga ni iyi code c'umwihariko nuko ishobora kugufasha mu bintu byinshi bitandukanye mu gihe habaye kutumvikana hagati yawe na Limitel. Nari ni gute ikintu cari gikwiye kudufasha mu bintu vyiza abantu babi bagikoresha mu kugira ngo batwiba amafaranga yacu badutoteze. Nibuke mu bintu twavuze ngaho haruguru nuko iyi code iba ibitsa amakuru yose ajanye transaction iba yabaye canke na operation iba yabaye hagati ya Limitel n'umukiriya. Iyi code yabwirizwa kubibanga hagati y'umukiriya na Limitel. Nta muntu abwirizwa kuyitanga kiretse mu gihe ya telefone wenyene muri service client ari kugira ngo abazi ikibazo camushiki. Iyo bishitse rero ugasanga iyi code yaguciye mu myanya y'intoki, uyihaye umuntu ashobora kugirira nabi, nubwo idashobora kumufasha kurotera mu mafaranga vy'ako kanya, ashobora kuyikoresha avuga yuko hari ikidandazwa runaka yagurishije, kaba yakigurishije n'umukiriya runaka, maze ngo amafaranga akaba atayabonye. Muri ico gihe ashobora kuyikoresha mu byo bita
la preuve de validation d'une opération ou d'une transaction. Canke iyo kode akayifashisha asaba amafaranga rimikaje avuga ko hari amafaranga bari bamurungikiye atayabonye, maze akemeza yuko kode ya transaction ari wayifise, maze akayitanga nk'umukiriya asanzwe, maze amafaranga bakayamurungikira canke bakayakura iwe w'umukiriya akayaronka vyoroshe. Ibi kandi babikoresha mu kugira ngo basabe amafaranga atari ayabo. Nk'akarorero ashobora gukoresha iyo kode agatelefona muri serivisi y'abakiriya ya Limitel akavuga ati amafaranga yahanahanwe yarayiwe, akemeza ko amafaranga yahanahanwe yarayiwe, maze akavuga ati amafaranga yarungitswe ni muyansubize, twari twihenze ko twari ko tuyarungikira. Bamusaba iyi code de transaction. Amaze kuba afise code de transaction rero canke transaction code, araheza akaronka uruhusha rwo kuronka ayo mafaranga vyoroshe. Ayandi manyanga aba bantu bakoresha ni kukubwira yuko bariko bararungika amafaranga canke hari ibintu bariko barakosora muri za serivere za Limitel, bakakubwira ati tuza kukurungikira code canke tugomba tukurungikira igiti c'amafaranga runaka, waheze utubwire code de transaction biri kumwe. Kenshi bakubwira yuko ari gukosora amakosa ari mu maserivere, ari nk'ibintu vyaguzwe canke amayinite waguze canke ikindi kintu wakoze, canke bakakubwira ko hari amahera yawe bakurungikiye mugabo batariko barabona ingene bayakurungikira, ariko ngo babwire ngo code de transaction uyibabwira inyuma y'iminsi 5 ugasanga amafaranga yawe yamaze kugenda. Ikintu kihaba inyuma yo kuyibabwira, irya code yawe bahita batora reference y'ahantu yavuye. Bamaze gutora reference y'ahantu yavuye bagahita bakoresha iyo code nko kwemeza ubuguzi canke uruhanahano rw'amafaranga rutigeze ruhaba, maze bakoresheje iyo code yawe bakirungikira amafaranga yawe yose ari kuri account canke amafaranga uheruka kwakira vuba yose akagira rimwe. Iyi code kandi bashobora kuyikoresha kugira ngo begeranye ama information yose canke amakuru ahagije canke umwidondoro wose ujanye n'umukiriya ndetse n'ibiharuro kabanga asanzwe akoresha kuri account yiwe ya Limikaje. Ibi birasa n'ibitoroshe mugabo umuntu afise inomero yawe akaronka n'amakuru amwe ku bijanye na transaction umaze kugira vuba, ashobora kwinjira cyane agacukumbura akamenya amakuru runaka ajanywe n'umwidondoro wawe, ku buryo bw'uko ashobora kukwiba mu kindi gihe vyoroshe atarize kugusubira kukubaza. Ibi biterwa n'uko transaction yose umuntu akora canke uko duhanahana ibidandazwa amafaranga n'ibindi kuri Limikaje, hari amakuru runaka bisiga inyuma, bigatuma ayo makuru aguye mu minwe y'umuntu atari mwiza, ashobora gukora dossier itari nto, ishobora gutuma nk'akarorero bigana uko wowe usanzwe gukoresha amafaranga comportement financier canke bakabesha service y'abakiriya ba Limitel. Ibi bashobora no kubikora berekana ukuntu utari umuntu mwiza mu bijanye n'imikoranire y'amafaranga hamwe na Limitel na wewe, kuko amakuru baba yafise bakagerageza uburyo bwose bishoboka bakaronka amakuru ahagije kugira ngo bakwiba amafaranga yawe. Nkuko rero ibi bidahagije, bagiye gukoresha ubundi buryo bushasha bwo kugerageza kutwiba amafaranga bakoresheje ico bita code OTP. Code OTP ni code de confirmation iza rimwe. Iyo code OTP mu majambo yose kisigura one time password canke mode pass ya usage unique. Kuri code OTP ikintu nyamukuru cyo kumenya nuko atana rimwe muri service client bazokwigira bagusaba ubarungikire code de transaction y'ibintu waguze canke y'ibintu uhejeje gukorera kuri carte simu yawe. Ikindi naco cyo kumenya bishitse naho kagira amakenga ukumva umuntu akubwiye ngo nuwo muri service client ya Limitel canke ya EcoCash canke y'iyindi banki yariyo yose, uzubanza umubaze impamvu nyamukuru. Uzusanga impamvu nyamukuru atari impamvu ifadika, byarangira uzumubwira uti uragenda wiba abandi. Aha twaramaze kubamenya. Cyo kubera ciza ni cyo gushika kuri bureau aho izo agencies zisanzwe zikorera, bakaraba ikibazo cawe bakagufasha. Akenshi usanga izo code de transaction zidakenewe. OTP reka tuyivuge. OTP one time password canke mode pass ya usage unique ni mu buryo busanzwe bukorera kugira hemezwe ihanahanwa ry'amafaranga canke hemezwe ubuguzwe bw'ikintu runaka, connection kuri konte yawe nshasha canke kurungika amafaranga canke kuyakira. Akenshi imara kanya gato, inyuma y'iminota runaka gusa iba yamaze gutakaza agaciro. Iyi code OTP rero ahenshi ikoreshwa mu gihe ari ikintu gisanzwe gifise agaciro ku mukiriya. Ikoreshwa kugira ngo habe ukudadebukirwa canke ngo gusamara umukiriya asanga atakaje ikintu gikomeye. Muti none niyihe mpamvu iyi code OTP ari y'agaciro cane? Igituma code OTP ari y'agaciro nuko ubundi n'uburyo bwa nyabwo bwizewe n'amashirahamwe yose kw'isi mu bijanye no gukora umutekano w'urudandazwa biciye muri internet. Ifashwa kugira ngo herekanwe vy'ukuri nimba ari wewe uri kurakoresha telefone yawe mu gukora operation runaka. Akenshi rero mu burubu burara bukorera kuri internet, abantu baba bariko barakoresha ikonte yacu ya Limikaje tutabizi, maze bakadusaba code OTP kugira ngo bayiconnecte ko bari kure tutabizi. Buri gihe cyose ushizeko amafaranga waramuhaye code OTP, azoronka message kujya nawe yironka, maze akakwiba amafaranga mu kiringo gito cane. Iyo ni imwe mu mpamvu tutabwirizwa gutanga code OTP zacu igihe cyose tuzisabye canke tubonye zije kuri telefone yacu atari twe twazisabye. Nuko buri iyo code buri gihe ije kuri telefone yacu haba hari ikintu c'agaciro kiriko
irakoreshwa kuri konte yacu. Mu gihe twebwe atari twe turiko turayikoresha, nta mpamvu na rimwe biba bikenewe ko tuyisangiza canke ngo tugire ngo uwo tuyihaye. Ibi bintu guys ni ibintu vy'agaciro vyo kumenya, kandi buri gihe ugerageje kuyitanga nuko uzoba uhejeje gutakaza ikintu gikomeye. Ashobora no guhindura password agatakaza konte yawe n'amafaranga yose ayiriko, canke akarungika amafaranga yose ayiriko konte akayikurekera, canke tuma haba izindi autorisation nko kurungika amafaranga biciye muri konte yawe maze ugasigarura akurikirana. Amwe mu majambo bakunda kuza batubwira bati hari ibintu bishasha turiko turashira muri systeme ya limikage, mushobora kwinjira mukabona code OTP twabarungikiye muyiturungikire kugira ngo duheze tubone ko mukiri abanywanyi bacu. Ivyo bintu barakunda kubikoresha, umuhaye code OTP umenye ko uzumuhaye ikintu cawe c'agaciro muri limikage ufiseyo, canke ikintu cose gifitanye isano nawe muri limikage. Ashobora kuzosaba code yawe ukoresha kuri limikage urotira amafaranga maze agaheza akayarutira muri carte simu yawe atiri waranayigira ku burenganzira. Muri make ikintu cyo kumenya code de transaction ni yawe hamwe na Limitel, nta wundi muntu akeneye kuyimenya atari wewe. Ica kabiri naco code OTP ni ikintu cibanga ubwirizwa kugendera buri gihe cose ufise ivyo uri kurakora canke ufise konte runaka usanzwe ari wewe uri chef wayo. Buri muntu wese azogerageza kwikonekta kuri account yawe afise code OTP azoshobora gukora ico yifuza, kandi muri make ntikizoba ari ciza kuri wewe. Ni naho nsoreje iki kiganiro. Bari ikintu gishasha bamenye muri kino kiganiro ugisangiza abandi nabo babimenye, bizoheza bidufasha kwikingira no kudatuma abantu batugirira nabi biciye mu ikoranabuhanga rigezweho. Nabaye ikaze no mu bindi biganiro bigiye gukurikira. Ciao.